iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bivugwa hagati nanone icuka kibi gitanguye kuzamuka hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'umuyobozi mukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, umwe mu bagabo bafatwa nk'abizigirwa ba Perezida Varisito Ndayishimiye. Kino gihe kirahanze cane Perezida Varisito Ndayishimiye, ni mu gihe ariko aragwana n'ibihangange vyinshi abo bagwananye ku rugamba rwa CNDD-FDD za gufata ubutegetsi ngo kandi akaba bangamiwe nanone n'intambara ya General Lengiyome Bunyoni itarahera. Perezida Varisito Ndayishimiye aherutse kwitiranya n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti yavyo ibipapuro. Intambara n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD irashushe cane. Umwe mu basirikare bagize ico batangaza bavuze ko ngo General Prime Niyongabo no bataremera ko abasirikare bo barongerewe agashahara. Amajambo ngo Prime Niyongabo yavuga ngo ari amajambo y'agasuzuguro. Ni nyuma y'ivyo yatangaje mu kwezi kwa gatatu aho yaragiye gusezera ingabo zari zigiye mu rwego rwo kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho yavuga amajambo yavuze ati ngo mwavuze ngo harya muzondasa amafaranga atabonetse, nabizaniye ni mundasi amafaranga ntayahari ntuzoboneka muzotubana mu kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ngo naho nyene sibirya mwiyumvira n'akantu gatoyi kazoba kabonetse. Uwumva rero adashoboye kubandanya akora akazi nakure umwambaro yitahire. Aya ni amajambo yadugije ishavu ry'abasoda ndetse benshi bumva ko bonakura umwambaro bakitahira, ariko bamwe babonye ko vyo bagira ko ingaruka mbi bagumya kwambara umwambaro w'igisirikare c'igihugu ndetse banafata ibigwanisho baja ku butumwa bw'amahoro. Bidatevye nibwo Perezida Varisito Ndayishimiye yoba yaradugije imishahara y'aba basirikare ndetse bamwe ngo bakavuga ko yoba yaradugijwe inshuro zitatu canke zibiri kuyahahora. Ibi rero biri mu vyateye umunezero muri benshi mu bakorera mu gisata c'umutekano ndetse n'urwego rwo kwivuna abansi. Bamwe bakavuga ko aya mafaranga Perezida Varisito Ndayishimiye yoba yarongereye abasirikari arayo bahora bibwa, abandi bakavuga ko iyi ari aya mafaranga yahora ari muri bije y'igihugu ariko batari bazi iyo yaja. Vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru vyose ntuze gucikwa, vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wavyo nako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. n'Umuhuza TV muhaye kaze mwidonido yano makuru. Hari ikibazo gikomeye cyane gihanze Perezida Varisito Ndayishimiye muri kino gihe, ni ibihangange vyose bariko baragwana. General Prime Niyongabo ndetse na General Lengiyome Bunyoni nibo bantu bazwi ko bafise amapete ya nyuma mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Lengiyome Bunyoni afise ipete rya nyuma mu gipolisi c'u Burundi, mu gihe General Prime Niyongabo ariwe afise ipete rya nyuma mu gisirikare c'u Burundi. Barazwi rero kari abubahwa cane mu nzego zo kwivuna abansi, kandi ngo uwufise ijambo muri urwego rwo kwivuna abansi abafise abarwizatunga hafi yiwe ndetse n'abandi bategetse batandukanye babazi ko yobavugira mu gihe ibintu bibayangaranye. Ikibazo gikomeye cyane rero, ibihangange vyinshi Perezida Varisito Ndayishimiye kuri ubu harafise amadosiye yavyo. Ivya General Silas Ntigurirwa benshi barabizi ingene yahinduriwe amabanga bivuye ku kibazo ca General Lengiyome Bunyoni. Prime Niyongabo nawe rero niwe atahiwe ubusuma bwiwe, ukunyuruza amahera y'abasirikare ndetse n'ibindi vyinshi yagiye arakora kuri ubu biri ku meza ya Perezida Varisito Ndayishimiye nawe ariko aravyiga ko. Ntivyoroshe cane mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye aherutse kwitiranya n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti yavyo ibipapuro. Intambara nk'uko nari nimejeje kubabwira iri hagati ya Reveriyano Ndikuriyo na Perezida Varisito Ndayishimiye irashushe cane muri iki gihe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nabo zirashushe, ziriko zirafata indi ntera.
kandi ngo igihe cose umukuru w'igihugu yagwana n'umurwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi bajenerali baba barashoye imitahe yabo mu ma bizinesi y'uwo murwizatunga. Ubwoba n'ishavu ni vyinshi mu basendede FDD muri kino gihe, aho niho bimugore rero kandi kumenya ngo uwundi musirikare yo kwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye kuri ubu arabona abayemo mu mpande zose ntazabo asigaranye ashobora kwizera. Ku rundi ruhande kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa ngo si coroshe, amukuye ntazi iyo yaca amushira. Yararangije kumuha amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntarebo mugira umushikiranganje wo kwivuna abansi, kumbure ngo azomukora ca amupfunga nawe nkuko yagize Bunyoni, canke azomurungike mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu mu Bushinwa canke mu gihugu c'u Burusiya nkuko bikunze kugenda ku ntwazangabo. Ico bikoze ibihe Perezida Evariste Ndayishimiye ngarimwo ntivyoroshe habe na gato, bo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abansi biwe. Ubusuma bwose ngo bwinshi bagiye babukorana na Perezida Nkurunziza, abandi yarabo barekeye kugira ngo bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu rero ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi ngo ni intambara itoroshe cane. Bamwe bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugamba ariho rwo guteza imbere igihugu yoba yarabuze abamufasha. Kuri iki kirabana n'ivya General Prime Niyongabo, bamwe bavuga yuko ngo General Evariste Ndayishimiye ngo navyo vyoba biri mu bintu yize kandi kuri ubu ariko araheza. Ivya General Prime Niyongabo nubwo bigoranye ko bimenya kubironka ko amakuru ndetse n'umuco wako turacategereje ikizoshirwa habona mu misi iri imbere. Nkuko nabibabwiye mu mfunyafunyo yano makuru tugitangura mu mpera za Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023, abasirikare barongera umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yararwije hafi inshuro zitatu. Ivyo vyabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cane General Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, avuga ko ata amafaranga ariho, ko ngo abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu rero mu basoda ico gihe ryari ryinshi cane. Inyuma y'ivyo biganiro henshi nta kibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro ndetse n'ubwoba no gutinya. Ico babaza abasoda n'ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora kuronka agatike ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatunga y'umurengera mu kugura amaparasera y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudandazo rw'imiti mu gisoda n'ibindi vyinshi cane. Kongera imishahara abasoda rero ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Niyo mpamvu mu gisirikare hakwiye urukurukuru ko amafaranga bongewe arayo bahora bibwa. Mu gihe atansigura itazwi rero ntageka ko ngo urwo rukurukuru ari rwo abasoda bazogumana. Iri yinyurana rya Perezida Evariste Ndayishimiye n'ibindi bihangange ngo riraza kugira ingaruka zikomeye cane mu butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri barafise bariko baramufasha muri urwo rugamba, harimwo abazwi ndetse n'abatazwi. Mu bazwi harimwo nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca bafadikanije muri uru rugamba, ngo bizwi ko kandi kuva kera Lieutenant General de Police Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ari umuntu atoshobora gutererana ngo bafatanije urugamba canke se bari ku ruhande rumwe. Mu gihe ngo vyari bizwi ko Arenguiyome Bunyoni we abafata akabajugunya, ahubwo ko we ashobora no kubagurisha kugira ngo yironkere amahera. Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Evariste Ndayishimiye rero izi ngingo zabo ngo bazifatira mu mpisho cane. Ni vyinshi bagiye biga ko mbere murazi ku vyabaye ku guhindura amanoti y'ibihumbi 10 ndetse n'inoti z'ibihumbi 5 ko ari inama yakozwe hagati y'abantu batatu, harimwo Dieudonné Murengera Ntwari arongoye banki nkuru y'igihugu BRB, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Evariste Ndayishimiye, akabikora mu rurere rwinshi, aho inoti zoba zarakozwe n'ishirahamwe rimwe vyavuga ko ryaje gucukura ubutare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye rero izi ntambara yo kurwana mu mpisho ntituzi aho ivyazo bizoherera, dore ko anahanganye n'ibihangange vyinshi cane.
Bamwe mu basoda rero boba batanguye nabo kugira ubwoba inyuma y'ivyatanguye kuvugwa kuri General Prime Niyongabo ko nabo bashobora kujana nawe. Bamwe bakaba bariyumviriye ingingo yo guhungisha imiryango yabo, ariko tuributse ko hari intonde zatanzwe ku mbibe z'igihugu abenformateri b'umukuru w'igihugu benshi bashirwa muri ya mayira yafatwa nk'aho ari ayo mu kinyegero ku kibuga c'indege hose. No kugira intonde zaratanzwe, ubu hagize uwugira ico akora nawe ashobora gushikirwa umwanya n'umwanya. Turacabitegereje, turacabihanze amaso ngo turabe aho ubuca vyerekera. Ndabukengurukira rero tubanye muri ano makuru aragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe rero aho bari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana ibahezagire.